Mwamuhambaye mwamugororotse databuja wera, iyi saha na kano kanya turaje imbere zawe tugushimira ukugira neza kwawe, tugukengurukira kubw'imbabazi nyinshi zawe ugenda utugirira ku munsi ku munsi. Turashimye kuri kano kanya keza usubiye kutwongera ubugira kandi, turashimye kuno munsi mushasha utwongeye. Twebwe abana bawe turacyariho, turacyari bazima, kandi turacagushimira ku bitangaza ugenda udukorera ku munsi ku munsi. Iyi saha na kano kanya turasengeye umuntu wese ahantu ari, ivyo arimwo ubane nawe, umubere inyishu, uriko arakwambaza ino saha na kano kanya umubere inyishu. Turakweretse uwu mwanya wa rino jambo tugomba dusangire n'ubwoko bwawe, maze umuntu wese umwigishirize muri rino jambo ryawe. Icubahiro n'inganji bishize kuba ivyawe databuja wera, mw'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Turabaramukije amahoro y'Imana, inshuti zacu, inshuti z'umusaraba. Ino saha na kano kanya turanezerejwe ubugira kandi na kano kanya keza Imana ituronkeje ko gusangira ijambo ryayo. Tudatevye tugomba turabe Matayo igice ca 12 duhere kuno murongo wa 46. Matayo igice ca 12 guhera ku murongo wa 46 haravuga hati, ijambo ry'umutwe riravuga ati Yesu yerekana umuryango wiwe bwite. Ati Yesu yerekana umuryango wiwe bwite. Akivugana n'ishengero nyina na bene nyina bari bahagaze hanze bagomba kubonana nawe. Umwe aramubwira aterega muvyeyi, aterega umuvyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze baragomba ko mubonana. Uwu murongo wa 47 uriko uravuga ati umwe aramubwira aterega umuvyeyi wawe na barumuna bawe bahagaze hanze baragomba ko mubonana. Wumvirize rino jambo rikurikira ku murongo wa 48 havuga hati, yishura uno abimubwiye ati mama ninde? Aramubaza mama ninde? Canke bene mama ni bande? Murongo wa 49 atunga urutoke abigishwa biwe ati ngaba mama na bene mama. Ku murongo wa 50 nawo uvuga uti kuko umuntu wese akora ivyo data wo mw'ijuru agomba ari we murumuna wanje na mushikanje na mama. Uwu murongo uca ubisobanura neza, werekana abavukana na Yesu, werekana yuko umuntu wese akora ivyo data agomba niwe nshuti ya Yesu Kristo. Kuko umuntu wese akora ivyo data wo mw'ijuru agomba ari we murumunanje na mushikanje na mama. Rero sinzi nawe ivyo ukora ino saha na kano kanya, ni ijambo riduhamagarira kubanza kuraba ivy'umuntu uwo ari we wese akora kugira ngo abe ari we ashobora
kumenya ikibanza arimwo. Ati kuba umurongo wa 50 ni wonyene mbona twohagararako, kuko umuntu wese akora ivyo Data wo mw'ijuru agomba ari we murumunanje. Nkumva ndakwifurije gukora ivyo Data wo mw'ijuru agomba. Aho uri hose ugerageze ukora ivyo Data wo mw'ijuru agomba. Aho niho uzogira amahirwe menshi cane kandi uzomererwa neza. Tudatevye turashobora kuja mu gitabo ca Yohana, igice ca 15, nahone turahera k'uwo murongo wa 14. Yohana igice ca 15 guhera k'uwo murongo wa 14 haravuga ati: muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Uwo ni umurongo wa 14 uvuga uti muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Sinkibita abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi, kuko ivyo numvanye Data vyose nabibamenyesheje. Si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico muzosaba Data cose mw'izina ryanje akibahe. Ivyo ndabibageze kugira ngo mukundane. Nta handi hakwiye, nta kindi dusabwa, ni kugira ngo umwe wese ashobore gukunda mugenzi we. Hano muri Yohana igice ca 15 k'uwo murongo wa 14 niho hariko haratubwira ati: muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Ngo tuzoba turi abakunzi ba Yesu Kristo nitwakora ivyo atugera. Ntakitwita abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora. Mwumva ngo ntitukiri abashumba, kuko umushumba ntashobora kumenya ivyo shebuja akora. Yego, sinkibita abashumba, kuko umushumba atamenya ico shebuja akora, ariko mweho nabise abakunzi, kuko ivyo numvanye Data vyose nabibamenyesheje. Si mwebwe mwantoranije, ariko ni jewe nabatoranije, nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto, kandi ngo imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo ico muzosaba Data cose mw'izina ryanje akibahe. Nta rindi zina twahawe mw'isi ryo gukirizwamwo atari izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nta handi hantu twokwitega ugutabarwa atari mw'uwo mwami. Turashobora kuraba na hano mu gitabo c'Abaroma igice c'8, Abaroma igice c'8 n'uwo murongo twashobora kuwifadikanyako. Abaroma igice c'8 duhere kuno murongo wa 22
n'icenda nawo uratubwira uti kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera. Havuga hati kuno murongo wa 29 kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Icyubahiro cose kirushiriza kuba ic'Imana ubugira kandi. Aho uri ndibaza amajambo hari ico woba wakuyemwo. N'amajambo meza cane, amajambo y'indemeshanyo, amajambo atwereka uko dukwiye kumera. N'amajambo mbona hari ico yogufasha muri kano kanya keza, amajambo aduhamagarira guca bugufi, kubaha Imana. Hano muri Matayo ku murongo wa 49 igice ca 12 niho hariko haratubwira neza. Matayo igice ca 12 kuno murongo wa 49 watubwiye uti atunga urutoke abigishwa biwe ati ngaba mama na bene mama. Murongo wa 50 nawe ucuvuga uti kuko umuntu wese akora ivyo data wo mw'ijuru agomba ari we murumunanje na mushikanje na mama. Uwo murongo ndumva wogira ico kweretse, ukwereke niba ukora ivyo data wo mw'ijuru agomba, umenye yuko ari wewe inshuti ya Yesu. Ndakwipfurije gukora ivyo data wo mw'ijuru agomba. Aho uri hose, ivyo ucamwo vyose, ugerageze gukora ico data wo mw'ijuru agomba. Nta handi twokura inkomezi atari muri Kristo Yesu. Nta handi twokura gutsindanishirizwa atari muri Kristo Yesu. Nta handi twokura kumererwa neza atari muri Kristo Yesu. Ndakwifurije gukora ivyo data wo mw'ijuru agomba. Aho uri hose, ivyo ucamwo vyose, ugerageze gukora ivyo data wo mw'ijuru agomba, nawe azokubera inyishu muri vyose. Umuririmbyi umwe niwe yaririmbye avuga ati hari impamvu nyinshi zituma duhimbaza Imana. Hari impamvu nyinshi zituma tumushima, hari impamvu nyinshi zituma tumuhimbaza, tumushyira hejuru. Nuko tuba twibutse ivyo yadukoreye. Ni umwami akora ibikomeye, ni umwami atwitayeho, ni Imana ituzigama ku munsi ku munsi, ni Imana dukiza ingwara zitandukanye, ingwara zogutwara amamiliyari n'amamiliyaridi, wewe azigukiza ku buntu. Agirira bose neza. Ni Imana idukunda, ni Imana itwitwararitse ku munsi ku munsi. Ndumva ata kintu na kimwe co gutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Abaroma igice c'8 uhereye k'uwo murongo wa 31 nawone niho hatubwira hati niki codutandukanya n'urukundo rwa Kristo.
Abaroma igice c'umunani uhereye ku murongo wa 31 hatubwira ibintu vy'urukundo rw'Imana. Haravuga hati urukundo rw'Imana ko bimeze bityo tuvuge iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo turwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izobura ite kutugabirira byose kuri we? Ninde azorega abo Imana yatoranije? Mbega ni Imana kandi ariyo ibatsindanishiriza. Ninde azobatsindisha? Mbega ni Kristo Yesu kandi ari we yapfuye, ibi biruta yarazutse, ari iburyo bw'Imana bitaye ko aradusengera. Ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa canke n'ivyago canke n'uguhamwa canke n'inzara canke n'ukwambara ubusa canke n'ukuba mwirinde canke n'inkota? Nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twagereranijwe n'intama zimbagwa. Ariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza ntakekeranya yuko naho rwoba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoza canke abafise ubushobozi canke uburebure canke igihagararo canke uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose, atakizoshobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Wumva ko ata kindi kintu na kimwe coshobora gutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo aho uri hose, ivyo urimwo. Aha mw'isi hari ibibazo vyinshi bitandukanye, hari ibibazo vyinshi rwose bitandukanye, ariko mu ivyo vyose ntihagire ikintu na kimwe coshobora gutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Ivyo ugenda ucamwo vyose bigusunikire gushima Imana, ivyo ugenda ucamwo vyose biguhe iyindi ntambwe yo gushima Imana. Wumve ivyo ucamwo vyose ugenda woshima Imana, kuko ni Imana idukunda, Imana itwitwararitse, Imana ituzigama ku musi, Imana iturinda. Aho uri hose wumve ico wokora koba gushima Imana. Wumve woshima Imana gusa, woshima Imana, Imana nayo ikubere umutabazi muri vyose, Imana nayo ikubere inkinzo muri vyose. Izaburi ya 23 nayo niyo ivuga iti uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje. Wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yo kubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Icubahiro cose kirushiriza kuba ic'Imana ubugira kandi. Iyi zaburi nije tubwira iti Uhoraho niwe mwungere wanje, sinzokena. Uhoraho akubereye umwungere wawe,
uhoraho akubereye byose muri byose, nta kintu na kimwe ushobora gukena. Ati ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje. Niba udendebukiwe, nta handi wokura kuremeshwa, nta handi wokura kumererwa neza atari mw'uwo mwami wacu. Ati aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Iyi ni Zaburi ya 23. Ndumva nayo yogira ico igufashije mu buryo bwo gushira bugufi Imana yacu, mu buryo bwo kumva ata kindi kintu woshira imbere atari uwo mwami yatubambiwe. Aho uri hose ufata akanya keza ko kwiyumvira kw'ano majambo y'Imana, kandi wumva ata kindi kintu co guca ivutu, wumva ata kindi kintu co gutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo, wumva ata kindi kintu co gushira kure y'umwami wacu Yesu Kristo. Niwakora ivyo Data wo mw'ijuru agomba, umenye yuko uri incuti ya Yesu Kristo, umenye yuko ukurya ijambo ry'Imana ryatubwiye nawe ariko umeze. Iyi saha na kano kanya turabakengurukiye mwebwe mwafashe kano kanya ko kubana nacu muri rino jambo. Reka icubahiro n'inganji bisubize guhabwa Imana ituzigama ku munsi ku munsi. Reka amashimwe n'icubahiro birushirize guhabwa Imana, igenda iturinda, igenda ituvura ingwara turwaye. N'Imana idukorera ibitangaza ku munsi ku munsi, atumenyera n'ivyo tutariyumvira, canke n'ibintu vyose vyagomba kudushikira abidukiza. N'Imana iturwanirira ku munsi ku munsi, n'Imana idutsindanishiriza. Icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana kugira kandi. Aho uri hose ndagukengurukiye, wowe wemeye kubana nacu muri kano kanya keza. Reka Imana yo mw'ijuru iguhezagire, Imana yo mw'ijuru ikugirire neza, iguhe ico umutima wawe ugomba. Mwarahezagiwe, mugire